ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye bucya, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3. Ndabasuhuje mwese, ikaze kuri radiyo yanyu. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki. Ndashimiye ko mwahisemo radiyo ijwi ry'Amerika. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ibiganiro n'amakuru yacu tubihere mu Rwanda, aho ubushinjacyaha bw'igihugu bwaraye busoje ibikorwa bwari bimazemo iminsi 3 byo gusabira abaregwa bose ibihano mu rubanza rwa Rusesabagina n'abo baregwa hamwe. Mu bihano byasabwe harimo n'igifungo cya burundu. Uwasabiwe imyaka mike yasabiwe kuzafungwa imyaka 15. Inkuru tubaza mugenzi wacu uri i Kigali mu Rwanda, Asumta Kaboyi. Kuri wa gatanu urugero rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka twasubukuye urubanza rwitiriwe Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 baregwa ibyaha birimo iterabwoba ryakorewe ku butaka bw'u Rwanda bigakorwa n'umutwe wa FRN ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD iyobowe na Paul Rusesabagina. Iburanisha ryo kuri wa gatanu risojwe abaregwa bose uko ari 21 basabiwe ibihano n'ubushinjacyaha. Abasirikare babiri bari bafite ipeti rya general Nsanzubukire Felicien alias Rakiza Freddy na Munyaneza Anastasi alias General Major Rukundo Job Kuramba, bombi bashinjwa ibyaha bibiri harimo icyo kwinjira mu mutwe wundi w'ingabo zitemewe no kuba mw'ishyirahamwe ry'iterabwoba. Nubwo abo basirikare baburanye basaba ko badakwiye gukurikiranwa n'ubutabera bashingiwe ku masezerano ya Rusaka yo mu 1999 yavugaga ko abarwanyi b'imitwe y'iterabwoba biri mu burasirazuba bwa Kongo bashobora kudakurikiranwa n'inkiko zo mu bihugu bakomokamo igihe baramuka bemeye gushyira intwaro hasi. Basabaga ko aho gufungwa barekurwa bakajya mu ngando bagasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko byagendekeye bagenzi babo batashye mbere. Ubushinjacyaha bwavuze ko uko kwiregura kwabo nta shingiro gufite kuko amasezerano ya Rusaka atigeze avuga ko abakoze ibindi byaha batazabikurikiranwaho. Bwavuze ko kuba Nsanzubukire ndetse na mugenzi we Munyaneza ko bataratashye ku bushake bwabo bigaragaza ko nta mugambi wo kubahiriza ibikubiye muri ayo masezerano, bityo bombi basabirwa igifungo cy'imyaka 20. Igifungo cy'imyaka 20 kandi cyasabiwe Ndagijimana Jean Chrétien, umuhungu wa Wilson Irategeka wayoboraga umutwe wa CNLD. Uyu Ndagijimana we aregwa ibyaha bibiri, ibyo kujya mu mutwe w'ingabo utemewe ndetse no kujya mu mutwe w'iterabwoba. Ubwo yireguraga yemeye ibyaha aregwa, gusa asobanura ko yabishyizwemo ku gahato k'umubyeyi we General Wilson Irategeka. Ubushinjacyaha busanga iyi mpamvu itamubeye impamvu nyoroshya kuko ibyo Ndagijimana Jean Chrétien yasobanuye atigeze abigaragariza ibimenyetso. Umugore umwe rukumbi uregwa muri iyi dosiye, Mukanduti Angelina, aregwa icyaha kimwe cyo gushishikariza abana b'abakobwa kwinjira mu mutwe wa MRCD FRN, nawe akaba yasabiye gufungwa imyaka 20. Uyu mugore wahoze ari umugenzuzi w'amashuri mu karere ka Nyarugenge yari yarahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko gacaca rwa Rugengero mukatira igifungo cya burundu. Mu bari gukora 21 basabiye ibihano n'ubushinjacyaha biri hagati y'igifungo cya burundu, igihano gito cyabaye ni cyo gufunga imyaka 15. Mu bahawe ibihano biruta ibindi harimo Rusesabagina Paul ufatwa nk'uyobora iri tsinda ry'abaregwa na Colonel Mark Nizeyimana, nibo bonyine basabiye igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Urubanza ruzasubukurwa mu cyumweru gitaha, abaregwa n'abunganizi babo bavuga ku bihano basabiwe. Iki cyiciro nigisozwa hazaba hasigaye umwanya w'urukiko ko kuzasoma imyanzuro y'urubanza. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Afurika y'Epfo yarayirukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo n'abarundi. Mugenzi wacu Diane Nahazwe yavuganyeho n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi, Sonia Niyubahwe. Ayo makuru tuba twararonse mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu no gufashanya mu iterambere, ariko ntitwoshoka twemeza ko amakuru ariyo canke atariyo mu gihe tutarakora amatohoza ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu. Iyo muvuze ngo ayo makuru mwarayaronse ariko nimwoshoka mwemeza, mwayaronse biciye mu yahe nzira? Mu nzira ya diplomasi, mu nzira yahe? Na makuru ariko aravugwa ahantu hose, baramaze no kuyakira kuko ingingo imaze gufatwa n'igihugu kindi, igihugu kiba cigenga ntidushobora kuyisubirako. Turubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyo no kwita souveraineté dans notre pays, turayubahiriza. Donc inkuru twarayironse
ariko kuba tutaragira amatohoza turabanza tukayakira bwa mbere na mbere iyo ngingo hanyuma tukayishyira mu ngiro hanyuma izokurikira bizoba ivy'amatohoza mugabo ntitwavuga vyo kuri mu nayo tuzi twarabimenye kandi twarayakiriye. Mwayimenye bivuye muri Afrika y'Epfo mu buryo ivyo kumenyeshwa ayo makuru nyene bicamwo? Mu bisanzwe igihugu n'ikindi birafite uko bivugana bigahana abiraba vyose. Ni ukuvuga ko Afrika y'Epfo yarabamenyesheje ayo makuru mu yandi majambo? Yego cyane, amakuru twarayaronse. Novuga nti uretse ko bariko baranayavuga no ku maradiyo atandukanye no mu bushikiranganji biciye mu buryo byategerezwa gufasha nyene mu buryo novuga nti officiel niko nobwita amakuru twarashoboye kubamenyesha. Hanyuma abarundi ni bangahe babamenyesheje ko bagirwa n'ico cako muvuga ko bariko baratohoza no kuvuga ko mutaravyemeza neza ko baba barabikoze canke batabikoze ariko Afrika y'Epfo yarabibamenyesheje, ariko abo Afrika y'Epfo yabamenyesheje ko izobasubiza bangana gute ga Madame Sonia? Ushike ubu nta gitigiri c'umwihariko twovuga abo barundi birukanye turaronka, nico gituma tuvuga tuti uwo tubangira gatoya bakaduha umwanya ushobora kugira amatohoza by'ukuri tuba twaronka n'igitigiri nyaco. Ni ukuvuga ko Afrika y'Epfo yababwiye muri rusange ko hariho abarundi bakora muri ambasade y'u Burundi hariya igiye kubarungikira ariko ntiyigera ivuga igitigiri cabo? Yego cyane, amakuru twaronse muri rusange hamwe n'abandi bose nkuko n'abandi babimenyeshejwe. Hanyuma bakavuga ko abo bakozi ba ambasade bashobora kuzoshika mu gihugu c'u Burundi ryari. Hari abamaze gutahuka ariko ku butaka bw'u Burundi hari abaratahuka, bataratahuka bitegekanijwe ko bo batahuka ryari. Uko biri kose iyo birukanye umuntu naho igihugu co birukana ku ngingo yacu bigenga baramuha umwanya wo kwitegura kugira ngo ashobore gukinjura. Ayo matohoza muvuga ariko akorwa hagamijwe kugira iki nimba bazoba bamaze kubirukana? Uruhande rw'igihugu c'u Burundi kandi twamaze kwakira ingingo yafashwe n'igihugu ca Afrika y'Epfo, birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri ico caha abarundi bagirijwe nimba arico, hanyuma kugira ngo ababijejwe baze bafate ingingo. Izo ngingo zishobora gufatwa bivanye n'ibiba vyavuye mu matohoza, bigashobora gufatwa biraba abo byagirijwe cyangwa ugasanga bifashwe ku zindi mvo bivanye n'ikiba cyavuye mu matohoza. Ico kibazo n'ubwa mbere mu kimenye ni kibazo gisa nk'icatangaje abatari bake, ariko ku ruhande rw'u Burundi n'ubwa mbere vyaba bishitse? Yego cyane, ku vyo nzi jewe ngira ngo bingana n'imyaka mfise gushika ubu nta kibazo nk'ico nabwigere numva kibaye hagati y'ibihugu. Mugabo ico bonomenyesha abatwumviriza nuko mu gihe vyaba vyarashitse vy'ukuri hamwe n'amatohoza vyoshika akagirwa tugasanga vy'ukuri abo bakora mu buserukizi bw'Uburundi barakoze ico caha, agira amenyeshe abatwumviriza yuko uko biri kose s'intama yuriye inzu n'abantu nk'abandi, nabo baba bakora mu buserukizi baguma n'abene igihugu nk'abandi, bashobora gushika bagakosha n'abantu. Kumenya ko bakorera ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo murumva ko mubizi, ariko ivyahe bisata bakoramo Afrika y'Epfo ntiyigeze babwira, nubwo mwavuze ko batababariye bangahe bazobarungikira, ntiyigeze navuga ati bakora mu gisata co gutwara abantu kuri aeroport, bakora mu gisata co gutanga amaviza, bakora mu gisata icana? Oya, nta bisata turamenya bakoramo, ariko bituma tugira amatohoza uko biri kose amakuru akwiye zoyaronka. Madame Sonia Niyubahwe, muvugira ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane. Arakoze Sonia Niyubahwe, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi, yavuganaga na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Andi makuru dukesha ikinyamakuru Sunday Independent cyo muri Afrika y'Epfo avuga ko abadiplomate barenga 200 b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bashobora kwirukanwa kubera icyo kibazo. Mu bindi bihugu bya Afrika bivugwamo harimo u Rwanda, Guinea, Malawi na Lesotho. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi nyuma y'umwaka ushize Perezida Evariste Ndayishimiye abaye umukuru w'igihugu, ishyaka rye CNDD FDD rirashima ibyo leta ye yimaze kugeraho, ariko abatavuga rumwe nayo nk'ishyaka CNL bavuga ko bakumirwa. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda. Umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD uha amanota menshi Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu awukomokamwo mu kiringo c'umwaka umwe amaze ari kuri iyo ntebe. Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru muri CNDD-FDD vyabwiye Ijwi rya Amerika ko umukuru w'igihugu yashitse afata ingingo zikomeye zo guteza imbere igihugu. Aha vyashimangiye cane cane ku kugwanya igiturire n'abanyonora amatungo ya leta, aho hagarujwe amafaranga arenga miliyaridi 40 y'amarundi yanyururizwa mu matagisi n'amakori mu makomine, abahora bayatoza nabo bakabogozwa mu gihugu cose. Iyindi ngingo ishimagizwa niyo kurekura abanyororo barenga 5,000 harimo abamenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu, kugurura no gukura ibihano ku maradiyo 3 yari yugawe harimo Bonesha FM ikorera i Bujumbura na BBC y'Abongereza, guha akaryo impunzi zirenga 50,000 guhunguka bavuye mu Rwanda, muri Tanzania no muri Kongo. Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu mugambi CNDD-FDD vyemeza ko umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kubogora Burundi ku civugo ca leta mvyeyi leta nkozi. Naho biruko umugambi SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi watahukanye ikibanza ca kabiri mu matora yashikanye Perezida Ndayishimiye ku butegetsi, wowe siko ubibona. Mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru, Agathon Rwasa atwari uwo mugambwe utari muri leta ariko uri mu nama nshingamateka, avuga ko leta yashize imbere gukumira abandi muri uyu mwaka wose uheze. Kiretse ko umuntu yonegura, je ntavyo mbona noshima mu by'ukuri. Ni washaka no ku ruhande rwa politike tugiye kuraba iburabuzwa rya politike turacabandanya turibona hirya no hino, mugabo ni umwaka urangiye ni washaka tugiye kuraba uko abarundi babayeho, ku gihugu cifashe. Nta ntambwe novuga ngo yaratewe, haba mu by'imibano abantu urabona yuko hari ikumira, umenga abafata ko ari abarundi nawo umugambwe wiwe gusa, uravye abaha amabanga yo kurongora ikicanye kiriya. Nimba kumbure mu byo yumvira yibaza ati nibo kumbure botwara neza gusumba abandi, ubuzima bw'abarundi bukisununura gusumba, mbona umenga ahubwo cabaye igihushane. Yamara umugambi IPD zigamibanga ishami ryegamiye ubutegetsi ntuhuza na CNL, Abdul Karim urongoye nawe mu kiganiro yatanze arashima ko Uburundi bwaronse ingabire yandayishimiye nk'umukuru w'igihugu. Abdul Karim arafise ico yisabira iyo ngabire. Turavye uko leta n'umukuru w'igihugu bariko barakora, umugambi w'IPD nga turifuza yuko bobandanya bashira inguvu ku bisata bibiri. Igisata kijanye no kugwanya ibiturire n'abanyuruza amatungo y'igihugu, kuko nkuko mwese mubizi umukuru w'igihugu yama nawe nyene abivuga yuko yifuza yuko abarundi bose boronka icyo bafungura kandi bakaronka n'amafaranga batunga mu mufuko. Twarabonye abantu bagiye bakugwa mu mabanga kubera ko inyifato yabo ibangamiye ubutunzi bw'igihugu. Twoshima rero yuko iyo ngendo ikwira hose, ntibihagarare kuri barya twabonye gusa canke twumvise. Icya kabiri turifuza yuko boshira inguvu mu ngendo yo gutwara neza, abarongoye abandi bakumva yuko bahari ku neza y'ababitura bose. Ku ruhande rw'amashirahamwe yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amubwira ko umwaka wiwe wa mbere w'ubutegetsi waranzwe n'ihonyangwa rikabije y'agateka kazina muntu. Mu rwandiko rwayo rigiteka ikebura Perezida Ndayishimiye ko yohagarika ubwicanyi kuko ryaharuye abantu barenga 550 bangana n'ica kane c'abaharugwa ko bishwe mu myaka 5 ya nyuma y'uwo yakoreye mu ngata. Angel niko yagize atwara rigiteka kuri mikro y'Ijwi rya Amerika. Aho muri 554 250 batowe ibiziga novuga byicwa bagata mu mazi, mu mashamba, mu mabarabara, mu makanivo. Ibyo byose bigatera umutima hagaze rigiteka. Twegera tuti rero hagararira ubutungane, hagararira umutekano mu gihugu, abakora mabi kwayiyamiriza mu majambo bahanwe, navyo ndetse mbere vyogarukana icyizere n'abahunze bagahunguka. Hama n'abasanzwe bafasha Burundi bakawufasha koko bimwe biboneka kuko bafatira kugene agateka kazina muntu n'intwari bereye biri mu gihugu.
ico bikoze ayo mashirahamwe arashima imvugo nziza y'umukuru w'igihugu akamusaba ko imvugo yojana n'ingiro. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Raporo y'impuguke za Loni kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga ko intambara n'imvururu ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'icyo gihugu bikomeje kwibasira abasivile. Izo mpuguke ariko ziratunga agato k'igisirikare cya Kongo FARDC ko kwishora mu bikorwa by'ubusahuzi, ubushabitsi butemewe bw'amabuye ya gaciro no kwica abaturage zikekaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yasomye ibikubiye muri iyo raporo. Ni raporo ndende yibanda hanini ku ntara eshatu, Kivu ya ruguru, Kivu y'epfo na Ituri, zigaragazwa ko zabaye isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo niva mu bihugu by'amahanga. Iravuga ku bikorwa byabaye kuva mu kwa gatatu k'umwaka ushize wa 2020 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka. Nko mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri, iyi raporo iragaragaza ko hakorera cyane imitwe yitwaje intwaro ya ADF, NDCR, Codeco, FPIC na CMC. Ikavuga ko ahanini ubushobozi iyo mitwe bukura mu birombe by'amabuye y'agaciro bibarizwa mu duce igenzura ndetse no mu bucuruzi bw'imbaho n'ibihingwa ngengabukungu nka kakao ikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Izi mpuguke za Loni ziravuga ko mu gihe zamaze zikora imirimo yazo zagiye zibona amakuru y'ihohoterwa ryo mu rwego rwo hejuru imitwe yitwaje intwari ikorera abaturage b'abasivili kuva mu karere ka Beni ho mu ntara ya Kivu ya ruguru kugera mu majyepfo y'intara ya Ituri mu karere ka Irumu. Iyi raporo igatunga agatoki umuyobozi w'inyeshyamba za ADF Bwana Seka Baruku kuba nyirabayazana w'ibyo bikorwa birimo ubwicanyi, ubusahuzi, gusambanya abagore ku gahato no kwinjiza abana mu mitwe y'inyeshyamba. Mu gihe ibitero bya ADF ku basivili byakomeje hirya no hino mu karere ka Beni no mu majyepfo ya Ituri, izi mpuguke ziragaragaza ko agace ka Rwenzori katibasirwaga n'ibitero bya ADF mu bihe byahise kuva mu kwa gatandatu k'umwaka ushize kibasiwe mu buryo budasanzwe. Ku bakoze raporo aho hamaze kugabwa ibitero by'izo nyeshyamba nibura 50 bimaze guhitana abagera kuri 250 no gukura mu byabo ababarirwa mu bihumbi. Izo mpuguke ziravuga ko nubwo ibikorwa by'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'umutwe wa Loni MONUSCO byashegeshe cyane izo nyeshyamba za ADF muri ako karere, izo zongeye kwisuganya zinjiza abarwanyi bashya zubaka uburyo zibonamo ubufasha, ari nako zigaba ibitero bikomeye bitunguranye by'ibisasu bya mine mu kugerageza guhangana n'ibitero by'ingabo za leta n'iza MONUSCO. Impuguke zivuga ko amakuru zavanye muri bamwe mu barwanyi bitandukanyije na ADF ndetse n'abaturage izo nyeshyamba zari zarashimuse agaragaza ko izi nyeshyamba zibona intwaro binyuze mu kugaba ibitero no gusahura ibigo bito n'ibirindiro by'ingabo za leta, cyo kimwe no kuzigura mu buryo bw'amagendo mu bihugu byo hanze ya Kongo aho zimwe zambutswa ziciye muri Uganda. Hari n'ingeri raporo itanga nk'imirwano yashyamiranyije inyeshyamba za Codeco n'iza FPIC muri teritwari ya Irumu na Jugu ho muri Ituri zirwanira kwigarurira ibirombe bya zahabu. Mu bitero gihanganamo n'imitwe yitwaje intwara ariko iri tsinda ry'impuguke rivuga ko ryagiye ribona ibihamya by'uko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyagiye gikorera ibikorwa by'urugomo abaturage b'abasivili. Aho ngo ni nk'aho izo ngabo zishoye mu bikorwa by'ubwicanyi no gufata ku ngufu abaturage bo mu bwoko bw'abarendu n'ababira bo muri teritwari za Irumu na Jugu ho muri Ituri. Abo muri ayo moko yombi ngo zabakekagaho gukorana n'inyeshyamba za Codeco ndetse n'iza FPIC. Iri tsinda kandi rivuga ko ryanabonye ibihamya by'uko abasirikare ba leta bagaragara cyane mu bucuruzi bwa zahabu muri izo teritwari zombi ndetse no mu ya Mambasa aho amakoperative y'abacukuzi akorana n'ibigo by'abashoramari b'Abashinwa. Ibyo nibibera mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse na Ituri. Mu ntara ya Kivu y'epfo ho iyo raporo ivuga iki ku mitwe y'inyeshyamba ziharwanira? Temistocle. Iyi raporo ivuga ko nubwo umutwe wa Mai Mai ya Kutumba uyobowe na William Amuri ya Kutumba wagiye ucika intege, ariko kirimo igaragara cyane muri iyo ntara aho ufite n'ibirindiro mu ntara za Tanganyika na Maniema. Uwo nawo ukaba ukura mikoro mu nkungu uterwa n'abaturage bo mu bwoko bw'ababembe b'imbere no hanze ya Kongo mu bucuruzi bw'imbaho, mu birombe bya zahabu no mu misoro yo mu burobyi. Ku kibazo cy'intambara zo mu misozi miremire ya Mwenga, Fizi na Uvira, izi mpuguke zivuga ko zashoboye kuganira n'abatangabuhamya hafi 100. Abo bari mu byiciro binyuranye, harimo abahoze ari abarwanyi mu mitwe ya Twirwaneho na Gumino y'Abanyamurenge ndetse nabo mu mitwe ya Mai Mai y'Ababembe. Harimo kandi abaturage b'abasivili bagizweho ingaruka n'izo ntambara, abategetsi bo mu nzego z'ibanze, imiryango itari iya leta, igisirikare n'igipolisi cya leta n'abandi. Iri tsinda rivuga ko abo barigaragarije ko icyo kibazo cyafashe intera kuva mu mwaka w'2019.
aho hakaba haragiye haba ibitero birimo n'ibigamije kwihorera hagati y'imitwe yitwaje intwaro yegamiye ku moko atandukanye atuye muri utwo turere. Ku bakoze raporo, ibyo byahitanye ubuzima bw'abaturage b'abasivili, abandi basambanywa ku ngufu, isenywa ry'imihana myinshi, ubusahuzi bw'inka, uba bavanywe mu byabo batari bake bakaba barahungiye ahitaruye aho bari batuye, cyane cyane mu bice bya Minembwe, Mikenge ndetse na Bijombo. Izo ntambara iri tsinda riragaragaza ko ziterwa inkunga n'abo mu moko ashyamiranye, baba bari imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ni ukuvuga Abanyamurenge ku ruhande rwa Gumino na Twirwaneho ndetse n'Ababembe, Abanyintu, Abafuriru n'Abavira ku ruhande rwa Mayimayi. Iyo raporo y'impuguke za Loni ishinja impande zihanganye ibikorwa bya kinyamaswa birimo kwica mu buryo buteye ubwoba abaturage b'abasivili, kubasambanya ku gahato no kwinjiza abana mu gisirikare. Ikavuga ko hakomeje kumvikana kandi imvugo zihembera ubwicanyi n'urwango hagati y'amoko ashyamiranye. Aha muri Kivu y'Epfo kandi iyi raporo iragaruka ku bikorwa by'imitwe y'inyeshyamba z'Abarundi ya Red Tabara na FNL. Umutwe wa Red Tabara, iyi raporo ivuga ko ufite abarwanyi babarirwa muri 300 bose b'Abarundi baba bakorera mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Uvira. Uwo ngo ufatanya mu bikorwa bya gisirikare n'umutwe wa Mayimayi Runga. Ni mu gihe umutwe wa FNL uyobowe na Loyizi Nzabampema wahoze ukorera mu bice bya Uvira ndetse na Mwenga kubera ibitero by'ingabo za Kongo waje guhungira mu mashyamba ya Nabombe na Nyaburanda. Izi mpuguke zirasoza raporo yazo zisaba leta ya Kongo ndetse n'umuryango w'abibumbye kongera ingufu mu bikorwa bigamije kurinda abaturage b'abasivili no guhangana n'iyi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Zirasaba by'umwihariko leta ya Kongo kugira icyo ikoze mu kwamagana no gukumira imvugo zihembera ivangura n'inzangano mu batuye mu misozi miremire y'intara ya Kivu y'Epfo. Ibyo bigakorwa bo zigaragayeho bakurikiranwa bagahanwa hisunzwe amategeko. Izi mpuguke zirasaba kandi leta ya Kongo gukora amaperereza ku bantu ku giti cyabo barimo abasirikare n'abapolisi bayo ku ruhare rwabo mu guhonyora uburenganzira bwa muntu. Urakoze Temistocle Mutijima kuri raporo y'impuguke za Loni kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Raporo iheruka gushyirwa ahagaragara ikaba ivuga ko intambara n'imvururu ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'icyo gihugu bikomeje kwibasira abasivili. Mu gihe hasigaye iminsi barirwa ku ntoki kugira ngo hizihizwe umunsi mukuru w'impunzi, ni ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa gatandatu, zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko mu myaka 6 zihamaze zateje imbere umurimo wo gutwara abagenzi. Mu nkambi ya Lusenda honyine hari za moto zirenga 80. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Emmanuel Ntirampeba n'umwe mu mpunzi z'Abarundi zifite moto ikora umurimo wo gutwara abagenzi Lusenda, Uvira na Baraka, avuga yuko kuva bagera muri iyi nkambi mu mwaka wa 2015 bateje imbere urwego rwo kwiyunguruza binyuze kuri za moto baguze. Hano iwacu mu Lusenda kwiyunguruza muri 2015 byabigoye cyane, aho twashika ngaha kuko umuntu yaraja kuyabara kaburi moto, ukabona imoto ivuye barakirengana, ariko by'ukuri ngaha iwacu nta moto yari ihari, cyangwa se wabona akamoto kakagushikana Isanza, wagera Isanza ukabura moto ishobora kuba yo kunguruza. Uyu munsi by'ukuri ntushobora kubura moto kuko bonyene nibo bakwinginga bakakubwira ati tugende, kuko biboneka ko ivyunguruza abantu cyane cyane nk'imoto nizo dukoresha cyane ziboneka ngahi wacu. Ubu mu kambi ugereranyije ubona hari nka mu mutangana gute? By'ukuri ugerageje kuraba mu Rulinda, mu Rusenda, mu Gatunguru ntago hoba habuze nk'imoto nka 80 z'impunzi zoba zariyungunganije mu kugira zironke ngaho. Aha muri iyi nkambi ari impunzi z'Abarundi zirenga 30, usanga hari ziza zijya gukora imirimo y'ubuhinzi, ubucuruzi ndetse n'uburobyi kugira ngo zibone amafaranga yo kugura za moto. Alphonse Bigirimana yaguze moto avanye mu buhinzi bw'itomate n'intogi. Amafaranga yo kugura moto no kwidebriya, urazi ko hari usanga abakora ubuzi butandukanye, usanga ari abarimyi, hari usanga ari ubuzi busanzwe kuko ubuzi ari bwishi, usanga umuntu ariko arayaba ukuntu aho yo kwiyunganganya kugira arabe kuyogora ako kuma kakamoto kamufasha. Imwe muyigura ngahe moto? Moto imwe
ari shasha ni $1,300 mugabo hari occasion hari igihe uyironka kuri $500. Usibye kuba izi mpunzi zitunze amamoto ku bwinshi, zitangaza yuko zatumye n'abakongomani bo mu Rusenda nabo batinyuka batangira kugura za moto. Nubwo amamoto yiyongereye mu Rusenda, bamwe mu bagenzi bakora ingendo bakoresheje za moto Rusenda Uvira bavuga yuko bahangayikishijwe n'imihanda mibi banyuramo. Ndayishimiye Pascal ni impunzi ikunze gukora ingendo ikoresheje moto. Kuva ngaha mu Rusenda ugiye Uvira mufata imoto muyifata muri abantu babiri, mukagenda mugashika ahantu hambere mugafata ubwato, mwafata ubwato mukariha amahera kuri ba nyiri ubwato, mukagenda mukururuka mujana n'umumotari n'imoto mu bwato bumwe, mugashika mugafata imoto kandi mukagenda urundi rugendo rutoyi, mugasubira gufata ubwato bugira kabiri, naho muriha amahera na nyiri moto hamwe n'imoto. Aho usanga mu bwato bumwe harimo imoto zitatu n'abantu barenga 30. Ugasanga ni ibintu biteye ubwoba, hamwe mugize isanganya yaratana icoza kubarokora. Ubusanzwe umuntu ufite moto muri iyi nkambi ikora umurimo wo gutwara abantu n'ibintu, ku munsi umumotari yishura amafaranga 14,000 y'amakongomani kuri nyiri moto. Usibye urwego rwo kwiyunguruza, impunzi zo mu Rusenda zateje imbere n'urwego rw'uburobyi ndetse n'ubuhinzi. Verase Ngabo ku bw'Ijwi ry'Amerika mu Rusenda wo mu Ntara ya Kivu y'Epfo. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dusubire mu Burundi mu ntara ya Cibitoke mu makomine ya Buganda na Rugombo havugwa ikibazo kibura ry'amazi mu baturage ndetse no mu bigo by'amashuri n'amavuriro, aho bashobora kumara ukwezi batarabona amazi aboneka kure kandi akagurwa henze. Ni inkuru ya Desire Hatungimana. Muri komine Buganda na Rugombo mu ntara ya Cibitoke, abanyagihugu baho bavuga ko bashobora kumara ukwezi atanyima rikorotse mu ibombo. Abafise amagare nibo bavyungukiramwo, bagoma banyuragiranwa bahetse amabido 6 canke arenga baja kurondera amazi yo kudandaza. Babwira Ijwi ry'Amerika ko ibido imwe bayigurisha hagati y'amafaranga y'amarundi 400 na 500. Abanyagihugu bo muri izo komine si benshi bashobora kuronka amafaranga yo kwama bariko baragura ayo mazi. Niyo bishitse bagura yo kunywa gusa, ayandi bakavoma mu nzuzi za Kaburantwa na Nyamagana, amazi bemeza ko ari mabi. Bamenyesha ko ubwo bukene bw'amazi batabona uko bagiye kubugira na rirgici ryashitse. Basaba barongoye gutorera umuti ico kibazo. Baduca amazi yabaye ndanse, usigaye tuvyuka saa 9 y'ijoro guhiga amazi. Ubu nta mazi harimo mu Cibitoke iwacu. Uratinduka mu gitondo ukavoma Nyamagana, tomboye ukaronka n'akabido kamwe ko kunwa canke agasenke. Udafise ubwo bushobozi nabwo urumva ucawumva ingene bigenda. Musitanteri komine Buganda Hakizimana Pamphile amenyesha ko ico kibazo akizi neza, ariko asaba barongoye kwihangana kuko komine arongoye yonyene itovyishoboza. Asaba ababishoboye gufata mu mugongo iyo komine abanyagihugu babo bakava muri ivyo bibazo. Twaragerageje kugenda mu bibanza no mu makomine yandi, turashika nko muri Mugina twarabonye ko hari amazi menshi, ariko turaraba uburyo bwo kuyashikana ngaha muri komine Buganda. N'ukuri komine Buganda ntavyo yoshobora, naho hera imyaka 2 canke 3 atakindi gikorwa turiko turakora twegeranye uburyo gusa kugira ngo tuzoshikana amazi muri komine Buganda, nivyo kubunda vyogorana. Hariho amasoko amwe asaba kunagurwa, aho bita muri Kabungubungu, ni muri Mugwi ku mutumba wa Muzenga, ko hari amasoko ashika kuri 5, ariko muri yo hakora kautaje imwe. Ubwo bukene rero ntiburangwa mu banyagihugu gusa, kuko no muri lise ya Cibitoke ikibazo c'amazi kirahari. Abanyeshuri bagoma bazunguruka mu gisagara n'utubido tw'amaritiro 5 baraba naho boronka n'amakeya. Uwo nomwe muri abo banyeshuri amenyesha ko ubwo bukene buzotuma haduka ingwara zifatiye ku isuku rike n'umwimbo mwishuri ukagabanuka kuko batumwanya munini bahiga amazi. Mu gisata kijejwe amazi Regideso muri yo ntara, umwe mu bakozi b'iryo shira hamwe atashimye kuvugira kuri mikro zacu, amenyesha ko ubwo bukene bw'amazi ahanini buva ku bintu bikuru bibiri. Ibisagara biguma vyaguka, abashaka amazi bakaba benshi, bene ibigega vy'amazi vyononekaye mu gihe c'imvura ubu biriko birasanurwa. Amenyesha ko bisaba uburyo bwinshi n'umwanya uhagije. Agatera kama abajejwe intwaro ko n'igihe ayo mazi yosubira kuboneka bokwigisha abo barongoye kuyabungabunga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara,
reka mbifurize kugubwa neza. Thomas Kamirindi mu kanya gato arabasusurutsa muri cya kiganiro cy'umuziki, ntimujye kure. Amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yegeranijwe na Fatuma Karara Arimasi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nshimiye rero abagize uruhare muri ibi biganiro, ndabashimiye namwe mwese abo twari kumwe. Mukomeze kandi kugira ibihe byiza.